Bakunzi ba Akamo TV, ni mu nkundire nongere kubaramutsa ndabahe nikaze mu biganiro byacu aho twababwiye yuko tuzoza turabashikiriza amakuru ku migwano iri kirabera mu gihugu kibanyi ca Kongo, imigwano ikomeza guhuza umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na FRDC nabo bariko barafashanya ku rugamba. Tumaze iminsi tubabwira ingene umuhari M23 uriko uramererwa nabi mu bice bitandukanye by'igihugu kibanyi ca Kongo, ariko uyu munsi duhisemo kubazanira inkomoko y'intambara iri kirabera mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho binavugwa ndetse yuko no mu gihugu cy'u Burundi ishobora kwaduka umwanya ku mwanya nka hamwe leta y'u Burundi yosamara gatoya. Leta y'u Rwanda iri mu gihugu kibanyi ca Kongo kubera ubutare busanzwe muri ico gihugu iriko iriba ishira ibihugu by'abazungu bayishize ku butegetsi. Ibi navyo bikaba biriko biraboneka yuko no mu gihugu cy'u Burundi leta y'u Rwanda iriko igenda isokora duke duke mu butare kama, aha twovuga nk'izahabu, korta, ikawa, icayi hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni mu nkundire kino kiganiro mu kibandanirize kuri kino kiraro nabashiriye muri komanteri ya mbere, muca mwibonera neza uburyo igihugu cy'u Rwanda citeguriye gutera igihugu cy'u Burundi kugira ngo gikomeze koroherwa muri buno busuma kiriko kirakora muri kino gihugu cy'u Burundi. Kugira uzobandanye wironkera amakuru meza atohojwe ku migwano iri kirabera mu gihugu kibanyi ca Kongo n'amakuru y'ibiriko birabera mu karere k'ibiyaga binini, ndagusabe ufyonde kuri sabone, uce ufyonda no ngaho kugakengeri kugira ngo ibiganiro uko tuzatabishira kose ku rubuga uzozura bironka mu ba mbere atanumwe arinze kubigusangiza.